Murakoze cyane nyene icubahiro. Nitwa Olivier Ndayisenga, ariko ku kazina k'umwuga w'itangazamakuru nkora benshi banze nka Homme du Changement. Nkaba nkorera ikinyamakuru Agaciro Media, ni ikinyamakuru catanguye 2023 kandi ahanini ku kamo kanyu. Ico gihe hariko haratangura umugambi w'ubworozi bw'inkwavu, hariho ugwaruka rwinshi nagiye nshira habona benshi mwagiye mu bagendera, harimwo nujya mujene mwumvise Jado wo mu Gasekebuye. Ariko rero nyene icubahiro mu nkundire mvuge kuri iki kintu kijanye n'uburimyi. Umwaka wa 2023 jewe giti cyane narihaye initiative yo kuzunguruka igihugu cose mu burire butandukanye, kandi ahantu hose nagiye ndondera umuntu novuga ko yakoze cyane gusumbya abandi muri ico gisata. Ariko narasanze ibibazo benshi bagira, baravuga bati turarima turashiramo umutahe mwinshi mugabo ntidufise isoko ry'ukuri. Bose no kuvuga baje baza guhurira kuri Kotebu cyane kwa Sion, ugasanga hari igihe babimbuye byinshi ukubibika bigace bibabera ikibazo. Icya kabiri nyene icubahiro ni ikintu kijanye na tourisme. Tourisme sinzi ko mubona nk'igihugu c'Ubufaransa suko ari igihugu kinini, ariko kubera gifise ama media manini akipromotinga kivuga, usanga cyane gize inguvu zo kwinfluencinga hanze yacu. Muri kino gihugu cacu uko biri kose benshi ngaha nabonye harimo abakoresha izi nkutangurukana bumenyi bageze ijwi kure mu mwanya muto, mugabo ndibaza nti ntahavire ko mbona ari umutima w'igihugu ari n'umugwa mukuru w'ubutunzi. Mbega iyo haje abanyamahanga ni giki twoca tubaratira ngaha? Hariho muri ville sinzi ko muhora mu bimenyanye n'icubahiro, hari aba influencer abo bita aba vlogger, usanga bafite udukamera duto cyane. Hariho n'abapolisi ndakeka bahora batatumenya, muga kubera nyene babona umuntu agenda ariraba peut-être barashobora kwibaza bati ni kamera. Muri ville barakunze kubafata ngo zana urupapuro mwahawe n'utwara meri ko mu filima hano. Ivyo keshi birakunze gutanga isura itari nziza kuri bano banyamahanga, kuko keshi ni n'abantu baba bafise influence nini cyane. Nashaka kubaza igihugu cyo bagifise ibintu gishira imbere cifuza ko bimenyekana. Icya gatatu nyene cubahiro jewe mba mu Kanyosha, ibarabara ryaho ni ribi cyane. Muga nkibaza nti eske ko twebwe na twebwe mu bagize leta uko biri kose turimwo nk'abene gihugu byatunganijwe neza bijya abene gihugu bijya nitwo vyubakira? Nkibaza nti birashoboka yuko leta nk'umuvyeyi yoshiraho umugwi ugatunganiriza abantu bakabaho umugwi, kuko hari gihe mbamona abantu bashobora gukoresha uburyo bukeya butavuna, kandi bivyo bikaba vyokogwa umuntu atiriwe ararindira kumbure leta na guverinoma ibihanzwe na vyinshi. Nkavuga nti natwe nk'abene igihugu twotera agacumu k'ubumwe kuri ivyo bigashikwaho. Icanyuma ni ikintu kijanye n'impunzi ziri mu Burundi. Ndaheruka gukora ikiganiro c'umukongomani avuga ururimi rw'ikirundi. Naratangaye numvise ko nandusha imigani n'ubwatuzo buvugika neza bw'ikirundi. Avuga ko babaye muri Kongo imyaka irenga 300, bagiye kuri ntari rugambi gihe ariko arambugura urubibe imbibe z'igihugu, atariko kuri Mwezi Gisabo ubucuti busa nk'ubwakatitse gatoya. Abakoroni bamaze kuza, ubucuti bwabo ba Kongomani, kuko bavuye bitwa ba Kongomani mugabo bavuga ururimi rw'ikirundi. Uno munsi bageze kuba ngo bageze ku miliyoni 6, ni benshi. Ariko ngo bahungiye mu Burundi, hariho benshi bahungiye ngaha mu Burundi na cyane kubera bijya bibazo biriyo, ngo ntibafatwa cyo kimwe n'abandi ba Kongomani. Bakavuga ko biva hanini kusanzwe atwara HCR mu Burundi.
kuko ngo ari umunyekongo wacu babwira ngo mwashitse iwanyu ahubwo mubwira umunyenicubero mukuru w'igihugu abaha amatongo mwebwe muri iwanyu ariko bo bakavuga ko babaye imyaka irenga 300 bahatigezwa kuba ari wabo nk'abandi bose icyo kibazo ganyenicubero muhamukiza murakoze ikindi nashaka kurangiriza ko nagasabo nyenicubero je dukunze gukora ibiganiro by'ubutunzi hanini kuri development personnel kuri Agaciro Media narondeye kuntu basaba ikiganiro mukaganiriza abarundi kongizi bakwe nkashika imbere yanyu murampangaza mu duce kiganiro murakoze cyane ne utambwiye yo hengera ndero goro gacuza kansanga mu migambi yanje niho sa kiganiro zokironka hanyuma ibi by'abakongomani ndabazi bende mwibuka yuko ni ikisha sigenda ariko ndavugira abanyamurenge nabwe ntishobora kuvigere mwovuga ngo abanyamurenge ko bavuga irurimi rusa n'ikinyarwanda mugaca bavuga ngo saba abakongomani mu gihe hari habarundi nawe nyene bavuga ikirundi kandi mwemera ko abakongomani hagiye barafise umwami je kugira ndavyemere naramutumyeko arazi Burundi umwami wa ndamubaza none wewe barafise na territoire ibyo ko bagosaba abakongomani nuko nyene ngirango mu buhungi ariho baciye bashaka kwagirira nabi ahandi barafise territoire yabo nyene y'abarundi namubajije none wewe ko ari abarundi urafise abahutu n'abatutsi ateka ati je n'abarundi bose abonwara none nta barebare n'abagufi bari ati barimo kugira nari ndiko kugira numvereze ibi byiwacu by'abahutu n'abatutsi ni phone nibikinyama baje badutsindagiramwe gose mugabo nta kundi kizima tutazobisubiramo rero abo ndabazi mbere ushima yaje angemuriye n'inka zibiri ni hari umukuru w'igihugu agiye kuramutsa undi mukuru w'igihugu hega avuga ikirundi neza nabakera cyane uvuze vuba bambwiye ko nabakera cyane kera gose n'abantu babayeyo urumva nakame rero twebwe Kinshasa nasanze bazwi mu bwoko bw'abakongomani barimwo bafise territoire yabo kujya kw'abafurero kujya kw'abavira abo bariho hanyuma ibarabara rya Kanyosha wavuze mu bisanzwe nibaza ko byacerejwe n'iryantuze programme ya Banki Mondiale kubera urazi ko hari ibarabara rya rizobamwo amabarabara abiri gushika muntu zamwe ryo mu Rumonge rizogarukira niho naryo rizogira rero kubera iyo etude Banki Mondiale kwirako kuza gusanura ibarabara ejo uzosubira gusambura murumva ko biba bigoye mugabo mushaka guterera ajya yandinda ni yose ntimwoyakora emwe ibyo gukora ntibibutse biriho kandi mushatse gukora ndazi yuko ntawo babuza wavuze ibyo gufotora ministre asanzwe ico kibazo yaza amaze akizi ngandeka ndamuha ijambo ace akubwira aho bakigejeje murakoze nyiracubahiro kunyongera umwanya nibyo abafata amasanamu mu mabarabara kenshi na kenshi hariho itegeko turiko turategura muri kabine y'ubushikiranganje rikingira cyane cyane aba influencer rikingira na cyane cyane abana bakonsoma ry'amakuru mutanga muri ico gisata rero tuzoshiraho n'ibimenyetso tuzoshobora guhereza dukora na CNC tuzoshobora guhereza abantu kubera yuko ubaretse hariho abashobora kuza gufata amasanamu bayakoresha ku buryo bwo guhungabanya umutekano w'igihugu byo birashika birashoboka nta umenye kiri mu mutima w'umuntu arico gituma mubonye abapolisi babafashe tuzoza tuvugana ingene tubigenza mugabo entre-temps muze tuvugane ingene dushobora kuba turafata ingingo mfata kibanze mbere ko dushaka iryo tegeko kugira ngo mworoherwe gukora kuko ifo yuko umuntu wese afata isanamu abazwi utazwi tumenye kimwe makuru ukorera
inzego z'umutekano zama zihari barashobora gufata izindi ngingo tutabizi mugabo ni mwaza muze tuvugane misi yose je ndakira abantu gihe cyose dahari muze tuvugane hanyuma duce dufata ingingo mfata kibatwa turakoresha kugira ngo mwikingire mwongere mukingire n'abandi muroheza akazi kiwanyu gukora nici nari nasabiye ijambo murakoze igiteko naryo riko ririgwa gihe rizo heza gutunganwa neza tuzoza tubatume ko turibereke mugire ico rumuterereyemo imbere ko rifata izindi ntera. Nitwa Hakizimana Nelinatia banyita Nelinate ngo Queen of Beze ngo dada wa taifa ndumunyarusaku ariko novuga yuko sivyo nza kuvuga cyane naho bantumiye nk'umwe mu bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi jewe nsanzwe mfise ishirahamwe rikora mu gisata ca tourisme kuva mu 2022 iryo shirahamwe rero twaratewe iteka turatanga umugambi twise Burundi bwacu bwiza muri paeje uwo mugambi barawakira akaba ari umugambi wa mbere kandi ari umwe basanzwe bafise muri paeje Burundi kandi bakaba baturonkeje no vuga ati ingurane nini ya cyane tukaba turi muri kategori ya kane iyo kategori ya kane rero ntipfa kujamwe wari we wese murumva yuko apart yukugira ubusazi kuri rezo sociaux bincabwenge tukaba dufise ikibanza mu ntara nziza ya Gitega twaregereye no vuga ati inzego zo mu ntara ya Gitega zaraduhaye ikibanza twateguye ubugisa neza nukuri kirabereye ijisho kandi nye n'icubahiro mwama muhaca na hantu twatoye ari yarara na hantu twatoye hasa nabi cyane harundwa umwavu nukuri ndabuze n'amajambo yo kubivuga kuko ubu twarahahinduye ni kibanza kinini sinovuga maare murabizi yuko bohava bandarako nkuko byabaye ni hanini cyane ubwanje haransumba kandi n'abantu benshi bahaza nibatahura ukuntu ico kibanza twakironse ariko twakironse novuga ati kubw'ubukerebutsi dufise kandi no kubw'uko ndi umurundi kazi aciye ubwenge muri benshi muri bake novuga ati bahari rero kibazo mfise nye n'icubahiro ico kibanza kiri muri quartier Musinzira Avenue de l'Hôpital muhora muhaca mugiye mu manama atandukanye kuri hôpital hakaba hafise clôture y'ibiti nziza cyane yo kuratira ijisho tukaba novuga ati twahashize ibice bitandukanye cyane ikibanza baza abantu batandukanye ingenzi zivuye mu novuga ati mu ntara zitandukanye zirahaca aho tumaze imisi kandi twakira n'abazungu bo ma ONG baraza bakahicara harakayaga twarahateguye hari jardin abantu ba mariage mu ntara ya Gitega barabura aho bifotoreza ubu basigaye binjira couple tuyisaba ibihumbi 100 kwifotoza murumva ko atari amahera makeya cyane rero defi dufise murabizi nye n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu kiza cy'u Burundi kuri kijya kibanza hariho bize iva muri prison centrale y'Igitega iyo bize rero iratwegereye gose hakaba kandi bivugwa yuko ari ama fosse septique yoba yarazivye yoba yaruzuye kuburyo n'amatiyo ashobora kuba yarapasutse hama amadeshe agaca ata inzira agaca afata inzira imanukana rero kuri ico kibanza agenda musi yiwanje hari ikigo c'abakenyezi c'iterambere ivyo rero biranovuga ati biratuma hariho murabizi ko abantu benshi bakunda iterambere hari abantu baca bikikamukiza kugira bacafuze uwo mugambi wacu mwiza bakaca bavuga yuko hanuka abantu batohaza rero nkaba naratanguje umugambi yuko abegereye ababa kuri iryo barabara twaratanguye ibikorwa rusangi aho tuza turazibura ivyo dushoboye ariko nabo nyene baravuze yuko ntivyokunda hatagiwe mu inzego zo hejuru kugira babivugane n'abene intwaro kugira turabe yuko bodutunganiriza kuko natwe twaragerageje mfise imyaka 33 ndacari muto
twaragerageje cyane turakora ico gikorwa turahasukura harasa neza turahakura iyarara hari amashugwe harashagije twaranahubatse n'umutima mwiza umutima abantu ba mariage bifotoreza ko mu Burundi wo mutima ntawo hari bagenda muri Philippine kuwurabayo ariko twebwe twarawuzanye mu ntara ya Gitega kandi hasa neza iyo defi ni ya mbere defi ya kabiri nyene icubahiro nuko dusavye ingurane tuba dukeneye kuyishura kandi ikindi naco dufise abakozi benshi dukoresha uhereye no ku ntango tumaze gukoresha abakozi benshi cyane kandi n'ubu ndabafise idefi fise nyene icubahiro ndafise defi yo kubura kontere ya trifazi hagira haba amezi 5 nararishe kontere ya trifazi nukuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu kiza cy'u Burundi hamwe mwo ituronsa twovyina kandi mwo bamufashije imiryango myinshi cyane tugaburira duhemba kuko twaragerageje uburyo bwose twarayibuza ariko twaregereye inzego z'Igitega baradufashije alimentation isanzwe mustantera dufashije kuba aradufasha iyo alimentation kuko yarabona yuko tuko turacegwa gutangura ibikorwa murakoze cyane deje warejedezo abishoriye naramwandikiye kuri WhatsApp hari mu kwezi kw'icumi negereje yugururwa arambwira yuko hari zizoza mu ntara ya Gitega ariko imisi yampaye yararenze n'ubu ndacarindiriye sawa ndaza kubaza nomvereza murakoze cyane nyene icubahiro amikro cyakurikira murakoze nitwa Gacuti Olivier nkorera ikinyamakuru Mwanga Actu nagira ngire ko ntonora nkoforera ko kumanya ugiye nashaka kubaza kibazo cyo kijanye n'igisata c'indero hamaze imisi hibonekeza abana benshi bava mu ntara zo hagati mu gihugu bamanuka ibujumbura canke baja mu bindi bisagara abana bato bahebeshwa amashure biga muri primaire bakaza gukoreshwa mu mihana ugasanga hari abakobwa baza kurera abana n'uduhungu tujana kudandaza ikaranga n'amagi ugasanga rero kenshi iyo baze nabo bana benshi bashaka kubwira ko bitumwa n'inzara iri mu mihana kandi nyakubahwa mukuru w'igihugu umwama semeye ko mu Burundi uko abantu bavuga inzara atari ko biri gutyo rero bigaheza bigacafuza igihugu kubera ko turiko turaja muri ya mbono kazoza mu gihe abana batobandanya biga toshobora gusanga habaye inzitizi hariho n'abantu usanga babaca intege ugasanga bababwira ko batazoronka ubuzi hariho nabize amashure amengo abapfuye kubusa ariko abo bana ko ari bitazi bo ntaco bashobora gukora ntimubona ko bikwiriye ko habaho nk'itegeko yotuma abana bose bafise imyaka kuva gushika ku rugero kanaka bagumizwa ku ishure hanyuma kugira ngo abo bana baze bashobora kuva ku ishure ari uko bashoboye kugira aho ico boshobora kwishikana ko mu buzima hanyuma hakaca hajaho n'ingingo mperekeza zoshobora gutuma kumbure nimba hariho abana baheba amashure kubera imvo zumvikana imiryango yabo igashigikirwa mugabo abana bakabandanya biga kugira ngo mu myaka iza nituze dusange dufise gitigiri kinini cy'abantu batagiye ku ishuri ikaza kuba intambamye kuri ya mbono kazoza murakoze cyane nibaza ko ikibazo ni indero mu miryango burya abantu benshi baramaze kumera nk'abatanze imihoho kurera abana icyo nico cya mbere tumaze kubona kuvuga ngo n'ubukene je nama ndiko ndaraba abantu bava ngo bagiye gukora muri Tanzania aho baba bavuye ugasanga ahubwo yase gukorana hajya nyene ivyo agiye gukora ahandi hariho iyindi ngeso twabonye ntubona abana tuva ngo nabo mwibarabara mu gisagara bajane mu cankuzo bagutanga gushika ngaha baca bigarukira hari nabo twabonye twita bo mwibarabara ngo ni imfuvyi niki abafise imiryango abavyeyi babarungika kuja gusega nuvuga ikibazo rero c'abana ni ikibazo novuga tutofatanya neza n'ubukene mugaje nk'ubicomba nifuza nuko koko nk'izo ndongozi babonye uwo mwana mu bisanzwe boca
barabiyajava hanyuma gukoresha abana birabujijwe rero ngaha duca dutangwa gukanura kuko bohava gukoresha abana ibyo birabujijwe abantu ntibabimenye hanyuma ibyo uvuze ngo ni uguta amashuri burya hari n'umuntu atuma umuntu ngo randonderera ngo umwana yoza kunderera umwana umuntu akaja kumurondera ruguru akamuhendahenda kugira amanuke Bujumbura ibyo navyo nyene biriho ahubwo no kubimenya tubikurikirane urakoze murakoze cyane ku mijambo nanje nyine cyubahiro kwizina nitwa Ndiyo kubwa Alexis nkaba nagiye nsirikira kinyamakuru Peace International TV mfise utubazo dushika kuri dutatu akabazo ka mbere kajanye n'ikena ry'amazi muri quartier mbamo tumaze hafi amezi abiri atamazi turonka ariko ikidutangaza umukozi wa Regides araza kugira control ya facture ikontere twamubaza ati niko atamazi turonka ngo turayarungika ngo ariko ntabashikira cyurumva kiraduhanze ikibazo kigira kabiri ni kibazo kijanye n'amatara yo kwibarabara jemba kwibarabara ugana ku kibuga c'indege ca Bujumbura byukuri ajya amatara bakiyashiraho twarabona yuko haja karusho kuko haraba basuma benshi cyane ariko muri iki gihe bari bagabanutse ariko novuga yuko ajya amatara bayasizeho yatse nk'ikiringo cy'amezi nk'atanu cyangwa 6 ariko gushika isaha ntacaka naragerageje kubaza iyo nkuru ndabaza bakora kuri aeroport cyangwa mu bayobozi kuri aeroport bavuze yuko ajya amatara arabwa n'igisata cya meri kihari bo barabajya amatara ashika kuri hompe umva ngo ajyandi ntabaraba cya ndibaza kungene isura y'igihugu igaragara mu gihe uvuye kuri aeroport usohotse mu ijoro haba hari kizime kirukuraho nkaca mvuga ati mbega nta suivi ibaho igihe mu gihe leta yakoze ikintu ico kibazo maze bigenda kibaza nari nkeneye inyishu kibazo kigira gatatu ni kibazo kandi kijanye n'amatara ajya baheruka gusanura yahora ko amapano solaire murabona abayasanuye bo ndibaza ni Regides yagize orientation mugabo ntibakuyeho bijya biranga yuko hari pano solaire rero general mu byigwa neza tourisme bujya nubwo tuvuga ngo turakeneye ingenzi mu gihugu cyacu ntushobora gufata ikintu kagihomeka ku kindi nimba basizeho zijya nsinga za Regides bari kuce bakuraho bijya bintu biranga yuko hahora ko amapano solaire kuko byukuri nk'ingenzi je hagira ibibazo mbega hari urusinga rw'amatara hakacabaho ikindi kintu cyerekana yuko hariko pano solaire mbe zagiye he ni kesi umva navyo muri tourisme ntibiboneka neza cyo ni kibazo kigira gatatu akabazo ka nyuma nakabazo kajanye n'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi na Tanzania tuba dufitaniye nibaza ni akera gose ariko ndakunda gufata ingendo muri bihugu byose byo muri South Africa namaze kubigendera ariko kenshi guye muri Tanzania urahura n'intamba nyinshi ngaha muraduha carte jaune bifite uciye ku mwibarabara ry'ibintu z'igikaburimbo ugana Tanzania ushyize ku mupaka kenshi barakubwira ngo iyo carte jaune siyo ngo ntayo twemera ngo hariho ngo yindi yiwacu ngo ukenera utegereza gutora wabwiye ati none ko nayihawe n'igihugu iyi niyemeye ngo no bakaca bakwegeza ijana n'ibindi ngo bategereza kuguha incanjo zitatu urucanco rwa fièvre jaune urucanco kwa typhoide n'urucanco rwa malaria ntibagiye ntiyenze rero nkaca nibaza ukungene igihugu ca Tanzania turavye mu bihugu byose nico kikunda kwanka carte jaune yacu mbega biva kuki ntibizeye abaganga bacu cyangwa ntibizeye igihugu cacu ivyo bintu navyo nyene twadukeneye ko muca muduha umuco hari imico nohereza ko kandi ni muri Tanzania n'intambamye kandi zihari tugiye kuraba mu bihugu by'aka karere Tanzania ifunza abarundi benshi cyane benshi wagenda kuraba igituma bafunze benshi usanga mbo baragiye bavuga yuko barenze igihugu badafise ivyangombwa ariko ndibaza mu mategeko nimba atakindi cyabo baba bafite bovugana n'igihugu kugira ngo basi barungikwe batuma afungwa mu gucaho cy'amavukiro tubazo twanje twarutwo murakoze cyane gose urakoze ikibazo cy'amazi hahezindwe naje ndakibajije Regides yambwiye insiguro hoho igisagara cyabaye kinini
batari baraplanifye ingere kizoduga. Ubu rero on étudie la guerre à la feza. Rero yambwiye yuko hariho amasoko abiri manini yamaze gushika Bujumbura, ambwira yuko ikibazo c'amazi kigiye gutorerwa umuti, kuko nari ndabivuze bivanye nuko nari mvuye no mu Cibitoke bavuga ikiza ca kolera. Niyo nyinshi yampaye, ambwiye anyizeza yuko amazi mu gihe gitoyi bizoba vyaheze kubera yamaze kuyakwega. Ahubwo igira ibarabara rya aeroport niyo ntari bwabibone, umuntu yocabaza ingene biteza kugenda, kuko hajya ni kuyinjiriro Kameme. Amatara burya n'amatara nuko tugifise ikibazo ca beba vyita synchronisation. Ngo synchronisation burya ni bazanye ngo ivyuma ngo sophistique habaye n'akaerere na gato bicika byose bica bicika kubera biri ngo magnetize. Niho rero bigwa bigira umuyaga nkuba. Rero turawufise mugabo aracari ngo muri ivyo vya synchronisation. Murazi ko nagiye no kuraba ngo ndavyibonere ko batampenda, jevi navyiboneye, mugabo navyo nyene nizeye ko mu minsi bizoba vyatorewe umuti. Ivyo bindi navyo ni ya aesthetic uri kuravuga, ni ibyo bakura ko ibintu ntibabikureko. Urumva no kutagira aesthetic uretse no kubaza ibibazo erega ari byo gusirimuka. Wowe babona ngo bakizimana za matara ngo byakwiye agasirimu nako kakabura. Rero ifoko zaturagira kuri ivyo imigenderanire ya Tanzania ni byiza ko vyinforma, kuko bica par voie diplomatique. Ari abantu babafungiwe muri Tanzania biganirirwa muri voie diplomatique, nibi byantuze by'amadokima abazwa aho baha muri East African Community mu nama duca turonka ivyo tubaza. Mugabo na Tanzania entre-temps no Burundi bateza kwivugana. Ni igihugu Jesse numva hari n'igihe twigeze kugira inama tubazanya twese ruti mbega Tanzania no Burundi boshobora gufiki, turaba umwe wese araba akantu sensible akoze ko ivyo bihugu byoca vyangana. Turabironde turabibura kuko twasaza amarelation ya Tanzania no Burundi na yakame umenga na kame aba people baramaze kuja hamwe biragoye kubatandukanya. Mugabo urashobora gusanga hariho indongozi nk'abapolisi babishakira agahera, ugasanga biruko, ugasanga nko Dar es Salaam ntavyaze. Rero ivyo tuzoja tubivugana twebwe nyene biciye mu migenderanire. Tubanda hiyo mwaheze ngo tujabuke hajya muriko murabacura. Nyene cubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, nitwa Oziane Irakoze, ariko abantu benshi banzi ku izina rya Ozi Irakoze. Ndumenyesha makuru nkaba naratanguje ikinyamakuru gikorera ku mbuga ngurukanabumenyi cyitwa Sawen Vibes, kimaze imyaka irenga 6 turiko turakorera ngaha mu Burundi. Mwatubuje kubashimira, ariko nubashimira rwose kwa mwadukoranije tukashaka kugira ikiyago hamwe namwe bwe kwira ko ni ibintu turonka gake kandi babikenewe. Gato mvuge kuri Sawen Vibes, kare bagenzi banje bagerageje kuvuga ati turifuza ko mutumenya, mumenye ko dukora, mumenye ibibazo duhura navyo mu buzima bw'isi mu buzi dukora. Shaka kandi kubishimika ko cyane nukuri amamedia hari mu Burundi, mugabo amamedia en ligne aracari mashasha, ariko hari intamba nyinshi duhura nazo abaturunge badashobora kumenya ko badashobora gutara ukuntu dukora. Jewe media yanje ifise abakozi barenga 10 dukora mu guhinganyura ibiganiro dukora bya buri munsi, ariko kandi hari n'abadufasha kubitunganya. Uyu munsi mpagurutse kubera ko dufise ikibazo twagize mu kwezi kw'icumi mu mpera zako. Je ndi entrepreneur, ndi mu jeune yashoye gutangura media bitamenyerewe cyane mu Burundi mu bihe bigoye, kuko ni benshi banci intege bambira ko ntazo bishobora, ko ndi umukobwa, ko ndishira soni kwereka imvugira imbere y'abantu, ariko ntivyanci intege narabandanyije. Uyu munsi turi imwe mu media akurikiranwa cyane mu Burundi no hanze mu gihugu. Dufise abantu badukurikirana barenga mu majana 2 bakurikirana ibiganiro dukora ku buri munsi, kandi bifasha benshi, yaba mu ngo n'imiryango, yaba mu guteza imbere igisata ca tourisme ngaha mu Burundi. Kibazo rero twagize nuko nabwo ndi entrepreneur yuko urakora ukoresha ingufu zawe, ata muntu usavye, ata muntu wibwe, biraruhisha mbwa kandi biraryoshe umuntu abona ariko atera intambwe. Rero twagize ingorane yo kwibwa ibikoresho vyacu twakoresha, amakamera ababizi barazi ukuntu azimvye, ni ibikoresho
dukoresha mu gufata amasanamu y'ibiganiro byacu harakozwe amatozwa ahantu dukorera hano ahantu hari security nta muntu ashobora kuyiba ngo ntibabibone twaragize amatohoza ya mbere yacu turabaza abasekirite bo ku kazi batubwira abantu bikeka umuntu bikeka yahaje ku kazi mu ijoro uyo muntu yarashoboye gufatwa n'inzego z'igihugu z'igipolisi muri peje arahubwo amatohoza baramugumana barabona ko by'ukuri hariho ibintu amapreuve yerekana ko umuntu ashobora kuba ari we yatwivye hanyuma urubanza rurabandana rurashika muri parke rugeze muri parke byaratugoye gose kubona ukuntu dossier kiravance ntigeze yavance ko narabaza mu procureur canke abandi ati mbega bimeze gute dumujene ibintu byo kuburana ntavyo menyereye hari ibyo ntabazi ngene bigenda nababubaza ati mbega biriko bibandanya gute niho haheze imisi mike naza mbona uyo muntu twibaza ko ari we ashaka kutwiba yararekuwe atanda kimwe twe tuzi tubona ama video ariko arasirikira avuga ko yarekuwe ariko atamba batabitubwiye atanubwo batugishije inama hanyuma niko guca twitura nagerageje gutelefona mu procureur yaramufise acambwira ngo yahawe itegeko rivuye hejuru je ndamubaza ati mbega itegeko rivuye hejuru ryavuye hejuru hehe umuntu yivye ibintu birenga by'imiliyoni hafi 30 ni gute ashobora kurekugwa uwamwitwara atakintu na kimwazi hanyuma je canihutira gutelefona mu procureur de la République ko navuga ati peut-être no yashobora ko yamuheta ngo ushobora kurekura uwo muntu ndamutelefonye hari mu ijoro mugangira Imana aranyitaba ndamubwira ikibazo mfise hama acambwira ko ndamubwira no kubambwiye ko itegeko ryavuye hejuru kuko je hejuru sinigeze ntaho urahariho hanyuma ndayimubwiye acambwira ngo je dusinane narinze aho hejuru avuga je ntahonze hama acambwira ati mugabo humura ari kangerageze ko mu telefone ndamubaze ukuntu dossier imeze amutelefonye bon je ntiyashoye kuntelefona kandi ngo ambwire mugabo bukeye twagiye kwitura mu procureur général cour près de la cour d'appel wanahangwa acha tubwira ko we bamubwiye ko ari dossier y'imiliyoni 2.6 donc 2.600 turambwira ni gute ko urubanza rumaze igihe gwace no kumaretse turavuga amajambo menshi haravuga ko twiyibishije haravuga ko turiko tuririza turiko tuzira turiko turagaragaza ko abantu ko mwabibonye ni gute mushaka gutanga amakuru yuko dossier ari ya 2.600 alors que ari dossier hafi 30 millions hama niho procureur yaciye general yaciye atanga manda yo gufata kandi uwo muntu arashobora kandi kurengusa imbere y'ubutungane uyu munsi ubutungane buriko burakurikirana kandi dossier iwacu kare mwavuze ati tuze turadenonsa abantu bashobora kuba bagira ibiturire je singira denonse ngo bagira ibiturire mugabo nagerageje kwibaza ati mbega ni gute umuntu hashobora kurekurwa umuntu yagirizwa dossier nk'iyo onye uwamwitwara atakintu akimwazi we atekanya azi ko dossier bikira kurikiranwa alors que handi hariko harakogwa ibindi kumva ngo umuntu yarekuwe rero nashaka gusaba c'est vrai no kundashima gose ubutungana aho bwejeje mu kudutunganyiriza mugabo nka se barundi nashaka kubasaba ko nk'ubunye murabona abandi bagenda bashobora ko barakora kufata amasana muga je najenga hanya atakina kimwe bikora ko kamera yicu yose barayivye kandi mu kuyagura biba byaratuhishije kare mugenda za Saudi amateleviziyo nta buryo bwinshi afise no kuri dufise uburyo bukiya cyane ko turi ngunganya mu mafaranga make turonka tugashaka kugura ibikoresho byo gukora rero kuba vyibwe ni kinogo kinini babasize muri entreprise kuko ntidushaka kubana turagura amabanga yacu ya misi yose nashaka gusaba ko mwodushigikira mukadufasha dossier yacu gashobora kwa avance gatushe gusubira mu kazi vuba aho akaragasabo kanje kambere aka kabiri hari musanga nkora ibiganiro bitandukanye byinshi abantu benshi barabikunda hariho ikiganiro kimwe nkora cyitwa My Journey ikiganiro ntumira abantu bakavuga ku buzima bwabo aho bakina aho bageze gashoboye kwinspira abandi bumve ko nabo nyine hari ahantu bashobora kuva bakahagera kuko nambakesha ngo ndavuga ati nta hezo ndi muntu dirigisha yumvise umuntu yarashoboye gukishaka ku kintu cyari kigoye ubumve ngo uragize espoir kumva ko nawe ushaka kuhashika nubwo ubona umenga nta nzira zihari naye nifuje kubasaba ikiganiro kubera ko inyuma yuko umurongo y'igihugu cyacu murafise ubuzima mwaciyemwo kugira mushika mugeze no munsi nibaza ko ushaka kwinspira abarundi benshi kugira ngo ubu nabonye ntibacike intege bumve ko uyu munsi ushobora kuba uri mu bibazo ariko ejo ukaba uri umuntu avuga abantu bakumviriza murakoze cyane uraca muri communication wacu kuri ivyo vy'ikiganiro hanyuma uwo mu procureur uvuze yamurekuye yitwa gute ni procureur w'amajahe ni procureur muri Ntahangwa Ntahangwa yego
Nuwa kera ego baruka kumuhindura umengo yahinduwe nyene kubera ivyo nyene yitwa Chris wamure kwitwa Chris nuko za turabamenya mwene abo baza baronona ibintu reka tu nibaza murabwira biro juridique azabaze yumvise ivyo byogira binyaruke n'ingoga. Murakoze cyane nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi nitwa Guillaume Muhoza ndi umumenyesha makuru nkaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Iris News ndaza kugerageza kuvunagura mfise utubazo dutandukanye. Ikibazo ca mbere haraheze nk'umwaka mwaremereye abene bw'igihugu bafise amatongo hafi y'iki kirimba yuko bayasubijwe eka mbere muranamenyesha ko hakenewe aho mwabimenyesheje ku banyagihugu bafise amatongo ari ahantu hatarenga imetero 50 haranashizweho une commission interministérielle ijejwe gushira mu ngiro iyo ngingo nziza mwari mwafashe ariko kugeza uno munsi ntirashigwa ntiratunganya. Mbega abo banyagihugu nakaye kajambo mwababwira ico ni cambere. Ikibazo ca kabiri kizingwe naho nyene haravuga ikibazo c'amaparcelle mbega azoshikirizwa beneyo ryari. Ngaruke ku kabazo kari kabajijwe n'abamenyesha makuru bo muri iwacu kubijanye n'imigenderanire Uburundi bufitaniye n'igihugu c'u Rwanda. Nashaka kubaza kumbure n'ikibazo nona babajije iyo abamutari mu mabanga y'umukuru w'igihugu nk'inararibonye umuntu yabunyoye mu vya politike n'imibano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iyo muriko muraraba kahise twagiye turacamo mu bihugu vyacu muribaza yuko igihe kimwe hazoshika aho Uburundi n'u Rwanda bishobora kubana eka mbere bikamara nk'imyaka 30-50 bikorera hamwe atakujyana kubayemwo. Ako nakabazo ndababajije nk'umuntu yihweza ibintu bijanye na politiki. Ndabaza kandi n'ikibazo kijanye n'umuryango wa EAC mbega uno munsi uwo muryango uracabaha icizere yuko ushobora gutuma ibihugu bisenyera ku mugozi umwe ko twumva hirya no hino ku mbibe ibihugu bihana hama misi yose hariho injyana canke hakaba kwemezanya imigambi yo gukorera hamwe mugahagera kwishira mu ngiro ugasanga ntibiriko biragenda neza. Ikindi kibazo nshaka kubaza kijanye nico uyu mugenzi wanje yari yabajije kubijanye n'ubusuma. Haraho yari yavuze ngo hatari amatara ngaha mu gisagara ca Bujumbura ariko mu ma quartier menshi tubayemwo umuntu aratahuka ku mugoroba bakamukubita kaci kaja kwitwara rimwe na rimwe bikadindira nkuko nabandi bagiye baravuga ibidindizwa n'indongozi. Ariko vy'ukuri burya inzego z'igihugu zijejwe umutekano zijejwe n'ubutungane n'izijejwe intwaro yo hasi burya zokorera hamwe bikananirana yuko ikibazo c'ubusuma mu banyagihugu mu ngo bihagarara kuko uno munsi umuntu aratinya gukora akazi kiyo ngo aze gutaha